nizihe YouTube za mbere ngaha mu Burundi zirabwa n'abantu benshi, zikurikiranwa n'abantu benshi, zifise aba subscribers benshi. Mbe murazi ko narinzi ko umu-YouTuber wa mbere yo bari umuririmbyi, umenye ko runo rutonde ari rwa mbere gukuri rwizewe hano iwacu mu Burundi. Runo rutonde rwizewe iyo umuntu ashigikiwe n'Imana, bahungu, umuntu ashigikiwe n'Imana kabisa abakomeye, murashigikiwe n'Imana abakomeye. Ati kubera iki umu-YouTuber wa mbere hano mu Burundi nasanze no muntu tutari twibaza ko ibare n'umu-YouTuber, ni umuntu twari tubuzi, kuko ni wa muntu utigera ubona yishima, ni wa muntu utigera wumva bwiye umuntu gukora subscribe, ni wa muntu utigera wumva nta muntu numwe habwo sinenze ko afite na YouTube iteye ubwo bukuraho. Rero ikintu cantangaje ni cyuko umuntu umukozi w'Imana Chris Ndikumana ariwe wa mbere aza ku mwanya wa mbere, afise abantu barenga umuriyoni. Nta na YouTube yimirije kumwababa, kuko YouTube imuzi bwa kabiri, nta n'igice cy'abantu afise. Mugabo Chris Ndikumana nta umuntu yigeze avuga ati ngo kora subscribe abinyandikire muri commentaire. Umuntu yigeze yumva avuga ubujambo, bagera ubujambo nyene ngo ikindi anyandikire muri commentaire, acambwira no musi yavyumviye, acambwira n'igihe yoba yaravyumviye. Bakunze amira ku TV 257 muraho murameze neza, nkundiye ntangonda baramutse, ndayifuza amahoro y'Imana bane namwe. Ni one boy Velasquez from Gentle Paradise KBBC, muri kumwe kuri mira ku TV 257. No musi rero nkabanaje kugira ngo turabire hamwe ibijanye n'aba-YouTuber bacu Burundi, aba-YouTubers sivyo. Navuze ati reka tuganire cyane ibijanye aba-YouTubers kugira ngo turabe mbega nizihe YouTube za mbere ngaha mu Burundi zirabwa n'abantu benshi, zikurikiranwa n'abantu benshi, zifise aba subscribers benshi. Rero nabazaniye urutonde rwa YouTube 10. Rero ikintu cantangaje rimwe namwe ntaco muzi, ikintu cantangaje nico tugiye turabire hamwe ngaha. Mbe murazi ko narinzi ko umu-YouTuber wa mbere yo bari umuririmbyi, ndazi namwe nivyo mwari mwibaza, ariko nasanze riho umuririmbyi aza ku nimero iri kure cyane, ahubwo muraza namwe ko natangara. Abarwe munabibaza ko runo rutonde no wanarukoze naborewe canke no wanarukoze ntarukoze neza, ariko mumenye ko runo rutonde ari rwa mbere gukuri rwizewe hano iwacu mu Burundi. Runo rutonde rwizewe. Ikintu nanacanyeretse, ikintu nabonye ca mbere coco, nabonye yuko kenshi iyo umuntu ashigikiwe n'Imana, bahungu, umuntu ashigikiwe n'Imana kabisa abakomeye, murashigikiwe n'Imana abakomeye. Ati kubera iki umu-YouTuber wa mbere hano mu Burundi nasanze no muntu tutari twibaza ko ibare n'umu-YouTuber, ni umuntu twari tubuzi, kuko ni wa muntu utigera ubona yishima, ni wa muntu utigera wumva bwiye umuntu gukora subscribe, ni wa muntu utigera wumva nta muntu numwe habwo sinenze ko afite na YouTube iteye ubwo bukuraho kabisa, sinari ndabizi. Ariko mumenye ko ari umuntu gitubona kuvuga ati gushigikiwe n'Imana kabisa abakomeye, ni umuntu mu buzima bwiwe n'umukozi w'Imana sibyo, n'umupasiteri. Sinzi ko ari umupasiteri, mpano mu bintu bya pasiteri bigoye gusigura, mpano bagwawe ngo n'abapotre, abandi ngo nabungere, abantu biragoye. Sinzi ngo n'umupasiteri, sinzi ngo ico nzi coco n'umukozi w'Imana. Rero runo rutonde rwanje mu kuza kurababwira, mpera ku wa mbere, sinza guhera ku wa nyuma ngo tuduge ku wa mbere, mpera ku wa mbere tuduga ku wa nyuma. Ndaza guhera ku wa mbere tuduga ku wa nyuma. Muraza gutangara rero ba bantu banyu mukurikira, ba bantu mushigikira cyane, bamwe mumva bavuga ku ma-YouTube gukora subscribe, gukorera nibi, muraza gutangara muba mubise ku manimero yanyuma, ku manimero akuze. We gusa ube kumwe nanje ukurikirane rero rutonde, hama mu nyuma no heza kurukurikirana, uraza kumbwira ico watahuye muri commentaire, uraza kumbwira byose muri commentaire. Nubona aho menga haraho nakosheje canke aho nahiyenze, uraza kuhambwira. Nubona naho menga navuze ukuri, nawe uraza kugenda kuri YouTube maze nawe ubikurikirane, ubisesangure ivyo nakubwiye ko byo bari byo. Sawa, reka rero tugende ku wa mbere. Uwa mbere ni umuntu mwese muramuzi, abantu benshi baramuzi, mugasi narinze ko afite YouTube iteye ubwoba nko kuraho. Uwa mbere no bita Chris Ndikumana, mwese muramuzi, umuvuga butumwa
Chris Ndikumana mwese muramuzi afise iganiro bitakanguka akoresha ku my WhatsApp kenshi rero abantu bashaka bamutse kuri WhatsApp gituma nenda kubwira ati sinza ko afise YouTube tebwo bukuraho akurikirana n'abantu barenga umuriyoni n'ibihumbi 130 barenga umuriyoni n'ibihumbi 130 wowe uri kurankurikirana waruzi ko YouTube ngaha mu Burundi hari waruzi ko mu Burundi hari YouTube ifise 1 million 1 million de subscribe 1 million ya subscribers 1 million vraiment 1 million subscribers 1 million de subscribe warubizi ko ngaha mu Burundi dufise iyo YouTube sawa reka tugende turihuta kugira ngo video yashize ku bantu cyane turihuta gose ntoze mu wa kabiri intuze ya kabiri YouTube ya kabiri iteye ubwoba hano mu Burundi YouTube ya kabiri niyo umukomedie yitwa Ile-de-France niyo umukomedie bitwa Ile-de-France ndazi mwese hari gusanga muri baza ko no ndiko ndababesha ariko fise preuve kandi namwe aho ndiko ndababwira none n'ibintu bigaragara mushaka kuca muja kuri YouTube kumbeshuza sawa ya kabiri niyo umuntu yitwa Ile-de-France afise ibihumbi 420 barenga cyangwa subscribers sivyo ibihumbi 420 birenga hama YouTube ya gatatu turihuta cyane kugira ngo ntibitebe YouTube ya gatatu ni YouTube ni mu YouTuber ni YouTube ikinyamakuru citwa Indundi TV citwa Indundi ni ikinyamakuru citwa Indundi gikirikirana n'abantu barenga ibihumbi 367 ibihumbi 367 byaba subscribers kuri YouTube ibyo byose ndumva urumva nta muririmbyi n'umwe araza inimero ya mbere ya kabiri ya gatatu nta muririmbyi n'umwe araza mugaca mwiyumvira ati none babaririmbyi twa dushigikira babaririmbyi twama tubona bavuga YouTube yabo babaririmbyi twama tubona batuzana ama award batwereka ama award abo bontu bose ko tutarabona bishima tutarabona ariko barahimbaza ama silver award tutabona bariko baragira bigenda gute haba ndazi benshi muri ko murandika muri ko mugutanga kwandika muri commentaire ko ndiko ndababesha niho ndagira ariko ntiwihute kwandika muri commentaire utararaba ama preview ko ari byo kuko ibi ndiko ndakuzanira nivyo vya mbere vyizewe nivyo vya mbere kuko nabikoze nitonze ku buryo haso uzugura ama YouTube yose y'abarundi sivyo nayo ntazi nayarondera ku rwego rwo hejuru ku buryo ntaza kuzana ibinyoma hano sivyo kugura je nirinde kinyoma burya sinkunda ikinyoma YouTube ya kane tugeze ku ya kane YouTube ya kane niyo umuririmbyi benshi bamuzi ku izina rya Satubi satura amabafre n'amabuye satellite intare batinya niyo umuririmbyi wa mbere afise YouTube iteye ubwoba hano afise abantu barenga ibihumbi 365 bararenga ibihumbi 335 muri no mwanya nakoze kino ganiro afise abantu mugabo bararenga sivyo sawa afise aba subscribers bangana n'ibihumbi 335 bisigure ko Satubi ari umuririmbyi wa mbere akurikirana n'abantu benshi hano mu Burundi mu gihugu cyacu cy'u Burundi aracari intare batinya koko sawa YouTube igira gatanu YouTube agira gatanu niyo umuririmbyi bita DJ Fernando Mr Aye YouTube yiwe yitwa Mr Aye YouTube yiwe niko yitwa mu muziki izina rya Fernando Aye ya DJ Fernando afise abantu bangana n'ibihumbi 276 by'aba subscribers sivyo nibo abantu bamukurikirana hama turagenda kuri YouTube igira gatandatu nabwiye ko tunyarusa kugira ngo ino video yacu itabandende cyane YouTube igira gatandatu ni YouTube y'umuririmbyi nawe nyene n'umuririmbyi bamwita Dramati Baby Killer Dramati mwese muramuzi ni umuririmbyi yitwa Dramati afise abantu barenga ibihumbi 200 ibihumbi 272 by'aba subscribers nawe n'umuririmbyi yamuta Dramati Baby Killer muramuzi yarimvye indirimbo za Madame yarimvye za Itampolize yarimvye indirimbo nyinshi mwese muramuzi afise n'indirimbo shasha muramuzi afise indirimbo shasha yitwa Sambolera muramumenya sawa YouTube igirandwi tugeze kuri ku nimero igirandwi YouTube igirandwi niyo umu-YouTuber ni kinyamakuru yitwa Isaac TV murayizi ni Isaac Classic mwese muramuzi afise ni radio yitwa Page Classic
muramuzi, afise radio FM yitwa Page Classic Bujumbura, mwese musanzwe mumuzi. Afise YouTube yiwe yitwa Isaac Classic, ifise abantu barenga 263 by'aba subscribers. Iyo ni YouTube igira indwi, nabazane top 10, maze ko nabazane ama YouTube 10 gusa, 10 yonyene. Tugeze kuri YouTube igira indwi. Tugenda kuri YouTube y'umunani. YouTube y'umunani niyo nayo ni kinyamakuru, naco nyene ni kinyamakuru citwa Umukubito. Cy'umunani citwa Umukubito. Umukubito TV mwese murayizi, ni y'umuntu uze mu menshi makuru canke mu promoter mu mutwe ko mushaka mwita Gael, mwese muramuzi. Afise abantu barenga 255 by'aba subscribers, 255 255K y'aba subscribers, sibyo mwese murabibona, turiko turabikurikirana. Hama iyi YouTube igira 9 niyo umuririmbyi twese twitwa ngo no legend, niyo umuririmbyi twese twitwa no legend, bamwe bamwita Mutama, Ndugwe, Big Fizzo, Big Farious. Niyo YouTube igira 9 iteye ubwoba hano mu ma YouTube ateye ubwoba hano iwacu mu Burundi. YouTube y'umuririmbyi bita Big Fizzo ifise abantu barenga 239K, 239K z'aba subscribers, kuvuga 239 by'aba subscribers by'amuntu amukurikirana kuri YouTube yiwe. Umuntu rero wa nyuma muri top 10 yacu, YouTube ya nyuma muri top 10 yacu uno munsi twabateguriye. Je nababwiye ko nabateguye top 10 ni YouTube, novuga ko ariyo, novuga ko iri mu ma YouTube ya mbere yatangwe kuba hano mu Burundi. YouTube novuga ko iri mu ma YouTube ya mbere yatangwe kuba ngana mu Burundi, kuko ni kinyamakuru ca mbere, novuga ko ari kinyamakuru ca mbere natanguye jewe kumenya, catangwe no kumenyekanisha ibijanye n'umuziki cyane. Mwese murakizi none ikinyamakuru novuga ko cazanye ibintu byo kwamamaza cyane, ibintu byo gupromotinga. Mwese murakizi, ni kinyamakuru citwa Worklight TV. Worklight TV y'umuntu bita Akesdan, mwese murayizi. CEO yitwa Akesdan yatanga gukorera ko umupromoter bitwa Landry Promoter, azana ibintu bitwa kuvumbura, ibintu by'imivumburo byatumye Buja Flavor ishuha kabisa, bimenyekana cyane. Iyo YouTube yawe nayo ifise, Worklight TV ifise abantu barenga 233 by'aba subscribers. Urutonde ni nabakoreye n'uru, sibyo nabakoreye urutonde n'uru, aho nari nitonze ku buryo nirinda ikinyoma, nirinda buri kintu cyose cyitwa ikinyoma, ku buryo nza kubazanira ibintu biri riyo, ibintu bimeze neza, ibintu bitomo, ibintu bitagase, ibintu bisa neza kabisa, ibintu byirinda ikinyoma. Nitonze ndabazanira ibintu byirinda ikinyoma. Rero ikintu cantangaje ni cyuko umuntu umukozi w'Imana Chris Ndikumana ariwe wa mbere aza ku mwanya wa mbere, afise abantu barenga umuriyoni. Nta na YouTube yimirije kumwababa, kuko YouTube imuzi bwa kabiri, nta n'igice cy'abantu afise. Mugabo Chris Ndikumana nta umuntu yigeze avuga ati ngo kora subscribe, binyandikire muri commentaire. Umuntu yigeze yumva avuga ubujambo, bagera ubujambo nyene ngo kiniki, anyandikire muri commentaire, acambwira no munsi yavyumviye, acambwira n'igihe yoba yaravyumviye. Ni ibintu nanje byantangaje kweri. Ndavuga ati bahungu kumbure uyu mugabo nanje nongeye kumutinya, mvuga ati kumbure no mugabo ibintu byongira ipromotingwa n'amarayika tu. Yego kabisa, uyu mugabo ngira ibintu bye promotingwa n'amarayika ni hatari. Nanje byancanze. Reka ronda baseze ndabwira ati mugenda mushigikira abarundi, mushigikira ama YouTube abarundi, kugira ngo natwe turonke ama YouTube menshi ateye ubwoba hano iwacu mu Burundi. Ibintu byacu natwe bigenda bigira kure cyane, bizaba bigihimbaye cyane, biryoshe, ku buryo abaririmbyi bacu batinyika ku masura, batinyika mu bikorwa, gatinyika naho basanzwe babaye. Ndavuga ku ma YouTube, aho tubasanga ku ma YouTube, ku mbuga zabo tugosanga nazo zigiye zitsinyitse cyane. Reka ronda babwira ati ndabakunda cyane, Imana bampezagirire
ciao ciao. Ni one boy Velas Killer from GTA Paradise KBBC. Ndabutsa gukora subscribe munshigikire kugira ngo tubandanye twaka umuryango mukuru wagutse wa Miracle TV 257. Ndabakunda cyane. Sawa sawa.